kariya kazi k'ujubyina nanje ndi mubaje bakuvyinisha so icifuzo canje kwari kubasaba nationalité y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu murakoze. I was born and raised in Burundi, but today I have chosen Rwanda as my forever home. Jewe ndabifata yuko ari ibintu bifise igihe hama bigahera kuko akenshi murankunda kuvuga nti abantu iyo bavukana bagira ivyo bapfa. Jewe c'est grand frère dusumbana umwaka umwe. Mwaramutse, haraheze igihe kitari gito u Rwanda n'u Burundi turi kwitana ba mwana, ariko uno munsi ndashaka kuvuga ku bintu bijanye novuga ni ugwamo maze iminsi numva ku bantu baba artiste. Mvuze aba artiste no kuvuga abo bantu bakora mu bintu vya entertainment, ibintu byo kunezereza, hashobora kubamo aba comedian, harimo abanyamuziki, na cyane abo aba comedian, abaririmbyi, aba artiste en general. Bamaze iminsi baja mu Rwanda bakamera nk'ababona ko bari ku ruhande rw'u Rwanda gusumvya ko bari ku ruhande rw'u Burundi, bigatuma hari abarundi bamera nk'abagize ishavu canke ishari, je ne sais pas. Twe turabonye jewe ko umuntu yosaba ubwenegihugu canke nabambara abarundi benshi bafise ubwenegihugu bwa Amerika, bafise ubwenegihugu bwo muri Canada, bafise ntibabipostinge. Mugabo icari gitangaje cane dahanye twabonye DJ Sonia asaba ubwenegihugu mu Rwanda, azi neza situation iri hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda, azi bihari ucumeye ngo aje nico gituma vyabona navuzwe cane uko yaba hariho imigenderanire myiza, nibaza ko bitari gufata DJ Ira kaya DJ Ira na kaya Kajane sizimwe. Icamana cyavuga nuko kenshi na kenshi aba artiste babaho kubera ibitigiri vy'abantu baza kumviriza ibiganiro vyabo. Ari no mpamvu kenshi na kenshi usanga bahengamira ahantu hari numbers, nombre. Nukuvuga urabona nka Hollywood, umuntu wese akeneye kuba popular, famous, akeneye kumenyekana cyane aja muri Hollywood. Yabava mu kindi gisagara hajya harimo n'aba Canadian, urabona Celine Dion ko ari mu Canadian yaririmba mu Gifaransa, mugo yarahinduye arimba mu Congereza kuko niho yabona yuko ibitigiri ari byinshi by'abantu bashobora kumwumviriza. It's a numbers game mu Congereza niko bavuga, donc c'est un jeu de nombre, de chiffres, je ne sais pas. Bo wanashaka hariho nk'umukomediye nawe nyene yitwa Trevor Noah yakorera muri South Africa, no South African wo muri Afrika y'Epfo, ubu nawe yagiye muri Amerika atangura muri comedy hanyuma akora ibintu vya talk show. Trevor Noah muze mu murabe nawe ubu asigaye ari umunyamerika, kubera iki niho hari amafaranga, amadolari. Urumva ico kintu mukimenyere iyo muri kumuravuga umuntu, murabe ko harimo iyo aspect commercial, ntabwo ibintu byose ari politique. Ica kabiri rivalite, ukugura kwitana ba mwana je singo kuziza kucamiranira, novuga ko ari nka vya bindi mu Congereza bita sibling rivalry, donc rivalite de frères, aho usanga abantu bavukana bafise utuntu batumvikana ko rimwe dushobora kuvamo serie bakagwana bakakomerekanya no kwicana bakicana. Wanashaka sinovuga ngo abavukana bamubahuza, mugabo urashoboye usanga utwuntu tw'abantu bavukana bakuma betana ba mukeba n'igihe bavukana. Iyo rivatero hari mu bihugu vyinshi usanga bihanye imbibe, Burundi n'u Rwanda nk'akarorero, Kenya na Tanzania ugasangira hari irimo iboneka hamwe gusumvya handi canke ibihe bimwe gusumvya ibindi. Ndazi nk'Uganda na Tanzania kuri Nyerere na ba Obote canke ba Idi Amin itari iyo rivalite yari hari. Hanyuma ugiye no hanze mu bazungu, Australia na New Zealand ntibagwana, mugabo usanga ari utuntu twitana ba mwana nibitana ba mwana ko mutere umuntu ushaka ngo twe turakomeye mu ngo twe iwacu bimeze uko. Canada, Amerika, abanyamerika tw'igihugu kirakomeye, Canada igihugu cyanyu kimeze uko. Utwo tuntu dusangaho, ntugire ngo ni ibintu bishashe bije vuba. No mu ntara washe gusanga muri kumwe n'abantu bose pamwe mu Nyarumonge, twe turafise ibigazi, abandi nabo se pabanyaruguru, twe turafise amata se ava nko mu Mugamba. Usanga utwo tuntu tuhari, mugabo atari ibintu bikomeye uvuga ngo byo kuraza udasinziriye. Bo uti rero abo bantu ni bande? Abo bantu uwa mbere ngiye umeze nk'ugiye kuhera ku wa mbere natanguye kumva vyameze nk'ibisakuza.
yari umwigeme w'umurundi kazi yahungiye mu Rwanda sinzi igihe yagiyeyo ariko w'umu DJ yitwa DJ Ira sinatohoje amazina yiwe y'ukuri mugabo n'iryo zina akorera ko yagiye mu Rwanda asaba yuko yoronka ubwene gihugu reka mbaze ndamwumvirize hanyuma ngire ico ndabivuze ko voilà iki gihugu je ndakiboneye nk'umugisha udasanzwe nyakubahwa dukunze guhurira ahantu henshi mu ma event kariya kazi kuje ubyina nanje ndi mu baje bakuvyinisha ikindi canshimishije muri campaign twari kumwe ziriya event nyinshi kugeza nkoze murahira kuri stade Amahoro ni ikintu kidasanzwe cyane so icifuzo canje kwari kubasaba nationalité y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu murakoze bon muri ivyo bintu nuvizemo ibintu bitatu icambere nuko igihugu yakigiremo amahigwe opportunité abantu bose muri iyi minsi umuntu ariko arondera opportunities nicyo gituma ubona abantu baguma bazunguruka abarundi baje Rwanda Dubai mu Buganda muri Kenya South Africa Zambia Saudi Arabia America Europe Australia China Japan bari kurondera iki opportunities opportunité donc umuntu agiye mu gihugu akagira ngo amahirwe ico gihugu nico ushaka ari gushimagiza ko yakigiriyemo imhezagiro ivyo très normal opportunité amahirwe ica kabiri yavuze ko kandi donc amahirwe umugisha naza ko nico kimwe kumbure umugisha no kuvuga yabonye amahirwe ni nka opportunity hanyuma agiye umugisha zo opportunity yarazi vyaje umusaruro ko morodi sinzi ahageze mu rwego ageze mu mugabo ko ashobora kuja kuvuga ijambo kuri stade kumbura akavuga na president ari impunzi yaza ko kameme imeze nk'uzamuka kandi yumva ngo yatambishije president Kagame ndumva ko atari umuntu yoroshe ica gatatu ko kinakomeye ubwene gihugu bantu b'Imana burya ngo umuntu yafise kirezi ntabana ko cera bon canke hari birezi bitera ntuzeye umuntu yoba yarabaye impunzi mushobora kumbera icabona urashobora kuba mu gihugu tufate nk'abantu bari mu makambi y'Tanzania ugasanga nturekure gusohoka ikambi uje n'ahantu gusoma umumbati inyuma y'ikambi udafise igitamburisho ikibari whatever permission icyangombwa barashobora kwiba mugabo wawe uciye mu makosa kizira ko ugenda mu gisagara kikwegereye nubwo ufite amafaranga ubanza kugenda ugira amagendera noneho wanashikaho bakakukubagura ngo ivyo bitambusho ntituvyemera donc ugasanga abandi nabo nk'abantu muri South Africa mu mbe vyabona ugasanga ntushoboye no kugura bank account ntushobora kugura bank account muri bank kubera iki ntabwo urumwe n'igihugu ntufite ibyangombwa ntushobora kugiye kwishura ugasanga bari kukugora bakwishyuza menshi cyangwa abandi baronka amaburse we ntuyaronka urumva ntushobora gutora vyo naza ko bashika usanga bitana bahagayikisha kubera bafite ibindi bibazo bibahanze waje kurondera akazi ukaja kwerekana ikintu cy'igipapuro cy'ubuhunzi ngo ikintu n'igiki batanga kubaza ikintu nari nico tuzi kigiye no ku expire mu mwaka umwe iki kintu nta nimero gifise ni gifake ugasanga ku kazi barakudiscriminatinga kubera impapuro dafise ivyo gutembera vyo uvyibagire voyage passport uri munzi kuyironka biragoye donc ivyo bintu vyose umuntu akwemera ati genda guha ubwene gihugu bw'igihugu icari cyo cyose kikaguha passport ndumva utoreka gushima kuri jero sinumva where is the beef umuntu yarahunze big deal abahungu abarundi batangiye guhunga kuva na kera cyane kera narindi ntabwo baye wambere ahunze arose ubwene gihugu big deal abarundi benshi umuntu wese w'impunzi si benshi umuntu wese w'impunzi igihugu cyose arimo y'abazayire y'abatanzania y'abakongo y'abakindi gihugu bamuhaye ubwene gihugu yobishima cyane gose hagiye Tanzania hari abantu bagiye mu 72 bamaze imyaka ishika 30 n'iyindi kugira ngo baronke ubwene gihugu bamwe hashobora kuba n'abataragira baburonka urumva nkabo hari opportunity nyinshi zagiye zibacika kubera iki batari bafite ubwene gihugu muri Tanzania donc ico nkaje numva umenga je passe sinumva n'igituma wo biranda mu mitsi umuntu umwe umwigema umurundi kazi aronse ubwego bw'indi gihugu turafise everywhere abarundi bafise ubwene gihugu mu bindi bihugu vyinshi nde what is the difference no murundi aronse ubwene gihugu muri Canada
ntayo. Voilà. Donc uwo je vais passer sinumva ko hano umuntu agomba kubisakuza ko abantu kenshi na kenshi agiye usanga baranze imise ku bintu bitari ngombwa. Uwa kabiri nibaza ko ari ibyo vya vuba ni umuririmbyi yitwa Kajanine. Kajanine mw'abantu umuntu wese afite imyaka 40 kuduga kumbure ni umuririmbyi abarundi twakuze dukunda twumva ku radio tutaranamubona iri pare ko yabaye mwanya muremure muri za Belgique n'ahandi. Nta muntu yigeze amubona ntitwiza Jesse nzi ngo yasuku kumbure maze kuja kuri YouTube canke kubona za televiziyo mugabo hari indirimbo twabasanga twumviza cyane rimwe zino mu Giswahili ntitunazidahure mugabo kubyumva akaritime gusa karyoshye cyane na 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 boreka tuja kushikako. Hanyuma Kajanine nawe yagiye mu Rwanda avuga ijambo naryo numvise ko ryatsitaje benshi baba patriote. Kajanine wewe yaramaze gufata position ku binagondwa. Kajanine wewe yaramaze gufata position ku binagondwa. Reka tumumviritse. Muraho neza. Turaho. Muraho neza. Yego. Murakoze. Votre Excellence, Monsieur le Premier Ministre, our dear First Lady of Rwanda, fellow neighbors, ladies and gentlemen, mwiriwe neza. I'm honored and grateful to be part of this ceremony of Kwitizina. It is a huge privilege and a very, very moving moment. I was born and raised in Burundi, but today I have chosen Rwanda as my forever home. Ego. Izo nizo ngoma z'abanyarwanda. Okay. Banyarwandakazi tuje twaronka ikintu tubarusha. Okay. Enough is enough. Izo ngoma zanyu oya. Murakwiye kuza kwiga ingoma i Burundi mu kigo ko bavugiriza abatimbo. Okay, paso. Okay, kimwe nagomba kuvuga kitaje na Kajanine mugabo kijanye n'ibintu numvise abarundi burya nubwo keshi na keshi duhora twisuzugura canke abandi bakadusuzugura turafise talent, turafise ingabirano y'indimi. Nibisanzwe kusanga umurundi canke umurundikazi avuga indimi zine kandi akazivuga neza. Jeza bisa n'ivyananiye ururimi rw'ikirundi niko novuga kumvuga neza iyo naho nyine ko ndaruvanga ariko ukumviriza nk'aba bakajanine akavuga ikirundi turazi ko yari mu Giswahili ubumviza igifaransa avuga ubumviza icyongereza avuga. Wow. Bo kubisigaye imbere yuko kumbure tumukarira reka kwanza ntangure noroshe imitima yanyu ndabumvishe akaririmbo kamwe ka Kajanine nakuze nkunda kumbure bamwe muri mwebwe muroroha gatoya imitima hanyuma dushobora kuganira muturiye. Bo kubera impamvu za copyright sinshobora kuririmba indirimbo ya Kajanine sinshobora kuyivuza hano. Nagerageje kumurondera kumushakisha nakubona umunyarwandakazi nagerageje wenda kumushakisha se ijye mu Rwanda wenda amatelefone yabo ntagikora nabo babaye Burundi 2.0 ese uri bagenza gutese reka mfe kuyiririmba hanyuma munyihanganire icyo cyanje ntijakure kuririmba it is what it is ariko reka mfe kugerageza ko yari indirimbo twakunda cyane tukira abana batoyi tugikura voilà. Wale watu naimba takama wanalalanja jovile kila siku ula ula ule ula ula ule ula ula ule kila siku. Reka ngezaho kubera kumbure ntarekuriwe kuririmba indirimbo yose kuri YouTube ariko man ukaba umutima wawe utaroroha genda bagusengere nta kuntu bivuga genda urondere Apotre Mbayahaga akurambike ku biganza amaraso ya Yesu Kristo akugire mwiza. Okay. Hanyuma bon ije ikintu yavuze ntabwo
yatutse Uburundi yahisemwo ko u Rwanda aricyo gihugu agize ikibazo sinzi icyo bisigura mugabo ntabwo yihakanye kandi ubwene gihugu ikirundi kubwi Burundi kubera ntabwo yabigize solennellement nazifite bikoma kuba officiellement ikindi eske Kanjanine yahora aba mu Burundi bisigaye n'ubundi je nibaza ko nibaza ko afite ubwene gihugu kumbure bw'ububiri bw'Ubudagi je ne sais pas n'ubundi ntiyari umurundi kazi ko mutere ntabwo sinzi ijya declaration numva ta kintu kinini ifise inta sinkikazi ifise ariko kandi vyongeye hari abandi benshi bagiye bagenda hanze bagaca bose benshi kumbure bihakanye ubwene gihugu kirundi officiellement muga hari abandi benshi bavuze ko batazasubira Burundi bameze nk'abarahiye mu kintu ngo ndibase never ariko hari abantu nkabo n'iyiki numva ko yari event yo kuduza imitsi myinshi cyane speech ngufiya keshi na keshi yandigiye kwanza abantu bakora ibintu kugira banezereze uri karabumviriza ejo ntuwotanga rugiye nagarutse mu Burundi avuga ati burya sepa naribeshe yabaye declaration novuga orale idafise aucune implication nta conséquence nta kamaro ifise mu bintu novuga officiel aracyari mu Burundi kazi ntimugira ubwoba indirimbo zibo ziracyari disponible ushobora kuzumviriza kandi ziracyajoshe nka kera bon je kandi hagiye nkunda l'art ntaravye mu artiste ngakunda iki gitabo nka nice nk'akarubavuga ko yari ishigikiye abanatsi mugabo that spoke Zarathustra ainsi parlait Zarathustra great piece of art ni gitabo cyiza cyane biramushije yakora bon hari philosophy za Sartre tutemerana nazo their political philosophy nk'aba communiste mugabo la nausée de Sartre kirashaka gitabo kiza donc reka tureke kuguma turanda imitsi mu bintu bito tu declaration dutoye twakora ku stadium nta valeur nini twadufise mu buzima bw'abana b'abantu voilà bon imbere yuko ndangiza hari abandi bantu babiri kumbure batari nabo nyene bari kuvugwa umwe ni Kigingi nabonye sinzi ndagiye muganibaza ko ari mu stand up comedian akora comedy mu Burundi ibijya bitwenza ubundi sindamwibuka izina umengana umuntu mwigeme Nina Mignone ibintu nk'ivyo sepa mumbabarire cyane mu ndashaje ubuhanze bamaze kuza abo bantu babarimvye bajene ntabonzi mugabo nabonye bo bari mu Rwanda bavuze ibintu ntashoboye kumva navyo numvise pesi nobesha numvise gusuma ariko avyidodomba kuri internet nakondana na video ngo ndayibone mugabo nsanga boss noja muri ivyo gusa nabonye novuga ko ari bya bintu nyene kumbure babonye mu Rwanda bose audience nini yabagatangura kwipansha ku Rwanda gusumira ko basha mbundi big deal bo ariko Kigingi nashoboye gutora interview ari karabazwa hanyuma numva ukuntu yavyishe nawe numva umenga bo sinumva ibintu byo kwagiza Kigingi mu byo yavuze kiretse niba hari ibindi bintu yavugiye ahandi je ntumvise reka tumumvirize kufite famille hano uraza ugakora ibitaramo hano bikagenda neza i Burundi bikagenda neza ariko iyo haje imvo za politike zituma ubona abaturage batagenderanira wowe ubyakira gute jewe ndabifata yuko ari ibintu bifise igihe hama bigahera kuko akenshi murankunda kuvuga nti abantu iyo bavukana bagira ivyo bafa jewe se grand frère dusumbana umwaka umwe ndi bukumwe twakuze na grand frère n'umuntu kubera musumba n'umwaka umwe atangiye kugira pompage nanje nawe uhita ukora kugira ejo nitwagira gutya ndibuka mutama wacu niwe yigira yahora avyuka mu ijoro asanze tuko turagwana akatubwira ati mugasura kugwana twita imisipi hanyuma twavyibagiye twebwe samedi rero agaduhamagara hasi twaba muri block muri etage ati muri bukamo vya mardi mwe mwagira mardi mu ijoro ubu rero kubitana kandi uza gusinda uwundi ace yubaha uwundi sasa ibihugu byacu jewe mbanzi neza yuko harimo nibihugu bivandimwe yego tuvuga ururimi twese twumwe tufise imico igomba nimwe bwiye kubiraba umunyarwanda yabuze umuntu aragenda kumushingura agakaraba natwe turakaraba abantu barasaba amadote inkwano turanashyingirana uko nyene rero ibi rero biriko biraba je narabajije abakurambere mu Burundi barambarira yuko subu byabaye gusa abami barateranye kera byarabaye ahubwo twe tugira imana twebwe iyi generation twarusubu hari aho tutifuza ko bigera yego kandi bitaragera kandi tugashima imana ariko kera baravuga yuko habaye intambara abami bagize gutya histoire rero histoire harakano kanyishe nigeze ugatera blague kuri Université Butare Université Butare
haje recteur waho avuga amateka yari journée culturelle y'abarundi chaque abanyeshuri bose biga kuri université yihuye ari Butare université y'igihugu ariko imbere ko avuga story inshobora no kutayikomeza kubera kumbure nubahirize umwanya ibintu avuze nimwe twama tuvuga yuko Uburundi n'u Rwanda vyamye vyitana ba mwana ahubwo ko kera ho vyari bikomeye uko abantu bagiye baragwana abantu bakera barabitubwira mugabo bukameme no guterana amajambo ariko avuga ati kandi n'ivy'igihe n'ibinama ndabivuga haragira igihe ugasanga sinzone umundi mu France zivuga ngo ni nka vase communica ugasanga no munsi amazi araduze mu Rwanda mu Burundi aramanutse yindi cycle ugasanga bimeze ko nibaza ko ari ivy'igihe nyene ariko ikintu yavuze nuko turi abantu bavandimwe tuvukana en principe dufite ibintu byinshi dusangiye usubira gusanga n'abantu bagiye barashingiranira abanyarwanda bafite abagore b'abarundi kazi vice versa abarundi bafite abagore b'abanyarwanda kazi ibintu nk'ivyo barabaha umunsi wabo bagategura ibirori ariko recteur akaza akavuga bagacishamo nyene na culture y'ikinyarwanda ariko umva n'umuntu yari yabaye Burundi avuga kahise amateka avuga kungene vyagenze ati bari abantu twarigeze kugira gutya birangira gutya rero ikintu cyama kindyohera nuko nabigiye abantu uwo munsi nyene ndagira nti mbe munazi yuko ngaha mu muco bariko baravuga histoire y'u Rwanda bavuga yuko ebana hari abarundi barigeze kubakubita aba natwe hariyo bakatubwira ko abanyarwanda twarigeze kubakubita ivyo bintu byaranwengeje cyane bica binyereka yuko nako kantu nyene ni ibihugu tugomba kunganya superficie amakahise dufise ibibazo twagiye turacamwo niki jewe rero umuntu nizera gose yuko ibi bizorangira bizohera hanyuma abantu basubire bavuga gute mu kinyarwanda twongere tugenderane imigenderanire isubire igende neza mu Kirundi bavuga ngo ibere ryayaze ibere iyo ryayaze urumva bimara umwanya mutoyi bakavuga ngo nta bere ryayaze sasa nuko ndabibona jewe bon sinumva rero icyo gihe sinumva iki kintu cyo wowe uri kuramwagiriza sinumva ikintu yavuze ki wewe utovuga undi muntu atobona nkuko nakubwiye ashobora kuba afite amafamiye hirya no hino ariko na cyane cyane ni artiste mu Burundi n'ikinyarwanda tugira imana tugira ibakwe n'ivyo bihugu bibiri bifite indimi zisa bifite abanyagihugu bake biravye ndavuga nk'igicano ndiko ndabwira abarundi ni 13 abari kuri YouTube ni kumbure icicumi cabo canke kitadashika yatombera akaronka yindi crowd yindi audience mu Rwanda iyo namahigwe yaba ahubwo no muri Congo harimo amahoro akagenda audience y'abanyamurenge kumbure muri Tanzania harimo abantu bavuga ikintu kisa nk'ikunda akagira audience agomba ko agira audience nini ntakeneye kwikara ngo je niba mba kumusaga nkene audience yo kumusaga gusa canke abantu bavuga ikintu kibujumbura kuba ico gihe entuzeye akazi kiwe ko bagapfuye donc ni donne kuva hariho aspect commercial aspect culturel n'ibindi mugarumva ko nta kintu kinini wovuga ngo iki kintu yarahe mu Burundi canke yavuze nabi je numva umenga yavuze nkuko nawe wovuga n'undi muntu wese afise ubwenge yovuga nico nashaka kuvuga kubisigaye bon yes nivyo uri mu Burundi kumurwa ngo Burundi bukomeye u Rwanda rurakomeye très normal supporting a Chelsea ngo Chelsea comme Manchester zakomeye bon voilà numva ta muntu yo birandira ko cyane kubisigaye nimugire amahoro meza tuzosubira bye bye